Amatora yo gushiraho indongozi zigiye kurongora abarundi baba canke baranguriye imirimo mu gihugu ca Afrika y'Epfo yabaye ku mugaragaro kuri uyu wa gatandatu. Yari yitabiriwe n'abarundi baje bava mu ntara zitandukanye za Afrika y'Epfo kugira ngo bitorere indongozi. Ayo matora yabereye i Johannesburg. Samuel Ndayiragije arongoye Diaspora Ndundi kw'isi yari yishikiye muri Afrika y'Epfo kugira ngo afashe yongera narabe uko amatora atunganijwe. Inyuma rero yo gushira habona amajwi y'abari baje kwitorera indongozi zigiye kubarongora, Bonfete Nkeshimana niwe yatahukanye ikibanza co kurongora abarundi baba mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Augustin Niyonzima atorerwa kuba icegera ciwe, aho ni mu rwego nshingwabikorwa. Nayo mu rwego nkenguzabikorwa, Marie Eveline Laetitia Nininahazwe akaba ariwe yatorewe kurongora, aho azofashanya n'icegera ciwe Abdul Shomari Mpawenayo. Mu rwego mpanuzajambo, Marie Hene Irimpuhwe niwe yatorewe kurongora afadikanije n'icegera ciwe Fides Hategekimana. Izo nizo ndongozi nkuru zavuye mu matora yari ategekanijwe muri Diaspora Ndundi mu gihugu ca Afrika y'Epfo kuri uyu wa gatanu Ndamukiza umwaka w'2025. Bavandimwe, imbere yuko ndabapresenta aba bantu bose mubona ngaha, nashaka mvuge ikintu kimwe. Nashimye amajambo yavuzwe n'abantu bose, ariko nashimye amajambo yavuzwe n'umwubahwa Pasteur Alain na Pasteur Nestor. Babivuze neza, babivuga badaciye ku ruhande, bavuga ko urukundo dukwiye kurukora tudakwiye kuruvuga. Babivuze neza badaciye ku ruhande, bavuga ko iyo urukundo rubaye urukundo rukajamo uburyarya ntaco rutanga. Ni naco gituma rero nagomba nshimire umwubahwa akaba n'umugwizatunga Kirumara Richard Kaderi. Yavuze amajambo meza, muze dukore